Mu Ikigo CDE ni ikigo gisanzwe gikora n'ivyo ubushakashatsi kigatunganya ibiganiro ndetse kigahimiriza nabo bose afise ingingo bafata kugira ngo ibibazo bimwe bimwe tuba twabonye kugira ngo bitoregwe inyishu. Rero muri urwo rugendo twama dukora twama turi kumwe n'abandi kugira ngo dukorere hamwe turi kumwe twese kugira ngo dutore inyishu z'ibibazo bimwe bimwe usanga bihanze umurindi w'ubukene mu gihugu cy'u Burundi. Rero biciye muri uwo mugambi naho twese hamwe tugeda n'umugambi nawo uje nivyo naho witwa twese hamwe, si uvuga ngo tuba dukorana n'abantu batandukanye, ahubwo twese hamwe ni uje ugira uti nimba twifuza gutanga akazi ku murindi muniniya, si leta yonyine itanga akazi, ahubwo hariho uwundi muce ufise ubushobozi bwo gutanga akazi kumbure gusumba uko gahari no munsi. Abo nabo se abandi nabikorera utwabo, abo nabo se abandi nabo bose afise amashirahamwe canke bafise ivyo bakora bitandukanye kugira ngo bisahirize muri uwo murindi canke muri ico gikorwa cyo kugabanura ubukene na cane cane mu gutanga akazi no mu gushiraho ivyo byose abene gihugu bakenera. Mu bijanye n'umwidegenzo mu by'ubutunzi bihagaze gute? Mwabonye yuko haba muri iki muri aka karere k'iwacu k'ibiyaga bya Afrika y'ubuseruko Uburundi buzi inyuma twisunze ibindi bihugu mu bijanye no korosha uwo mwidegemvyo. Buti rero biva kuki? Biva ku bijanye n'amatagisi kumbure menshi asabwa abo bantu, bigagira bati kugira ngo uyu muntu nimba uno munsi bije y'igihugu idusaba kumbure amatagisi menshi n'amakori menshi kugira ngo bije y'igihugu ishoboke, muri uwo mwanya twategerezwa nka entreprise canke nk'abantrepreneur gutanga akazi uwo mwanya nyene amafaranga twari gutanga canke twari gukoresha mu gutanga akazi tuca tuyarungika hehe? Mu kuriha amatagisi n'amakori usanga leta idusaba biciye mu migambi y'iterambere. Hanyuma ica kabiri naco gituma kumbure ako kazi kataboneka canke abo bantu bakorera inyuma y'amategeko, ni kubera ko iyo amashirahamwe canke abikorera utwabo bariko bakorera mu gihugu, hanyuma muri ico gihugu hakaza politike zibumvisha yuko canke zibasaba yuko kugira ngo utanga akazi hariho ibintu utegeza gukora bijanye n'impapuro, uteza kurondera impapuro, uteza gutanga amafaranga, kandi ivyo bintu byose bigagutwara umwanya muniniya. Ivyo bintu bitatu rero bigiye hamwe, umwanya, impapuro n'amafaranga, biratuma wa muntu yategeza gutanga akazi biciye mu mategeko agira ati kugira ngo ndaguha akazi wemera utemera, ushaka ko dukorana nuze kore utansavye ibipapuro byose, utavyemeye nuyibandanize kurondera akazi ahandi. Ivyo rero bigatuma yuko wa muntu ashobora ategeza gutanga akazi ariko atanga akazi bidaciye mu mategeko. Hanyuma naho murazi ko umurindi w'ubukene haba muri Afrika na cyane cyane mu Burundi ubukene burahari. Iyo ubukene buhari rero umuntu aremera n'ibyo atateza kwemera, ugasanga ko akorera inyuma y'amategeko. Umuko gukorera inyuma y'amategeko rero nk'umukozi asanzwe agira ati reka jewe mfume ndondera ayagafu yo ku munsi nayo ibindi birimenya. Ariko muri uko gukorera inyuma y'amategeko hariho intambamyi nyinshi cyane z'ingaruka mbi ku muryango wiwe, kuri we no ku muryango wiwe ndetse no ku gihugu nca zigaragara.